Mu rukurikirane rw'ibiyago umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi wakoranye na bamwe mu bakenyezi b'abamenyeshamakuru mu ntumbero yo kwerekana uruhara n'ubutwari bwabo mu kuguma bamenyesha amakuru y'ihonyangwa ry'umutekano n'agateka kazina muntu rikomeje riba mu Burundi ngo turate ubwira n'ubukerebutsi bwabo. Turakira Mukenyezi Judith Basutama aratubwira imyaka amaze mu mwuga wo kumenyesha amakuru n'icatumye aja muri uwo mwuga. Yo ni myinshi cane, ubu nyengerano wankwije nk'imyaka irenga 30. Jewe kuva kera namye ndabikunda, namye nkunda kumviriza iradiyo, nkumva birandyohera, nkumva umenga noja gukora uwo mwuga. Sinari ndabizi ingene bawukora, ariko kuko jewe nize ibintu byo kwigisha icongereza, igifaransa, ibintu nk'ivyo. Mugabo uko imyaka ihera bijeje amashuri numva umenga nogenda gukora uwo mwuga, kuko waguma umpamagara. Hama ndagenda ndakora ikibazo, ndagitora muri Radio Television Nationale, ca ndatangura uwo mwuga, niho nawutanguriye. Navuye muri RTNB ncanja, ariko nkiri no muri RTNB narakora ku maradiyo menshi, narakorera nka iradiyo y'abafaransa RFI mugabo mu Congereza, ngakorera ibinyamakuru vyitwa Irine, yari ikinyamakuru ca OCHA, urazi ko ari ishami rya Nations Unies, yakorera i Nairobi ico gihe. Hanyuma kaza ndakora mu binyamakuru vyinshi. Hama rero mu 2014 nca ndavayo ngenda gukorana n'ishirahamwe ryitwa Benevolencia, mfasha abamenyesha amakuru bo mu binyamakuru vyigenga muri RPA, Bonesha, Isanganiro, Rema FM. Hanyuma mugabo nkabikorana n'akazi ka BBC, kubera nari umunyamakuru wa BBC mu gifaransa cane cane, gushika 2018 igihe nahunga nari ngikora ivyo bintu byo kumenyesha amakuru, byo gukorana na BBC mu gifaransa, ntangaza amakuru, nja hirya no hino nkabaronderera inkuru, nkarondera inkuru itangwa saa 8 kuko twari dufise amakuru ya saa 8, twagira n'amakuru yo ku mugoroba saa 2, twagira n'amakuru yo mu gatondo, aho hose nategeza kuronka ikintu ntanga. Aratuyagira kandi icatumye ahunga igihugu mu mwaka wa 2018 bitumwe nuko yabonye ko ashobora kugirirwa nabi. Kubisanzwe akazi k'umumenyesha amakuru kama karimo ingorane, kama karimo danger, ariko muri 2015 twaja mu ibarabara imisi yose kugira turondera amakuru. Abapolisi bararasa imbona nkubone mu bantu, bakatera na vya vyuka vyokera. Nta kintu na kimwe twari dufise cyo kwifuka kugira ngo ntibidushikire. Urumva aho hari twakorera mu kaga en fait, kandi ntitwari twaranize ingene twoshobora kwikingira, ingene twoshobora kuva aho hantu tubonye habaye uruhagarara. Ntabyo twari twize. Kubisanzwe amaradiyo cyangwa ibimenyesha amakuru bitegerezwa kwigisha abamenyesha amakuru ingene bifata muri ivyo bihe. Twe ntabyo twari twize rero. Mugabo je novuga yuko umunsi bica Christophe Nkezabahizi, yari umukameramani wa televiziyo y'u Burundi, bakamwicana n'umuryango wiwe, kumuranga izuba riva abantu bariko barabona, aho hantu je naciye nibaza yuko igipolisi carengeje urugero. Najewe nshobora gupfa umwanya wari we wose. Naciye mbona yuko akazi ndiko ndakora gashobora kunzanira urupfu. Jewe nahunze itariki 14 ukwezi kwa 5 2018. Kubisanzwe habaye imbarutso y'inkuru kuri President Nkurunziza, yavuga ivyerekeye titre sinzi ngene no ivuga mu Kirundi, bamuhaye bamwita yuko ari mboneza yamaho, ibintu nk'ivyo. Jewe rero ndakora iyo nkuru nk'uko bisanzwe,
ndavugisha abanyagihugu, ndashiramwo ivyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe yavuze, ndashiramwo na Leonce Ngendakumana urasi ko ari we yari mu batavuga rumwe na leta, ndayikora ndayiheza. Mugabo kuva uwo munsi nyene igiheza kuvuga saa 8 naciye ntangura kuronka amatelefone hirya no hino, telefone zivuye muri presidence, telefone zivuye mu kigo kijejwe kugenzura amakuru sense, telefone zivuye mu mugambwe CNDD FDD, bose ukumva bariko barambwira ngo iyo nkuru ntiwari kuyivuga. Je nkababaza none iyo nkuru nari kureka kuyivuga kubera iki? Iyo titre bayimuhaye habona, kandi twebwe nk'abamenyesha amakuru tuvuga ivyabaye. Je navuze ivyabaye, siniyumva igituma abantu bose bashwa badutse bariko barankurikirana. Gushika rero naho ndagenda gusamba muri sense, barambwira yuko ndiko ndagumura abantu, barambwira yuko nshaka gusubiza abanyagihugu mu njyane z'amoko. Gushika naho rero idosiye yanje ija mu butungane, ndagenda naho nyene ndabazwa, banyagiriza yuko natutse umukuru w'igihugu utaje chef de l'etat, ko nagumuye abanyagihugu kandi nshaka kuvyura amacakubiri y'ubwoko. Bigeze aho nditaba ndisigura nkagira ntivyaheze, mugabo urumva haca haguma haba ibintu vy'ukunkurikirana, imodoka zinkurikirana, nimba ntatekaniwe mu mutima. Gushikaho nteba rero ngahunga. Gukora uwo mwuga ari umukenyezi ntivyari vyoroshe. Aratwiganira intambamye abakenyezi bakora uwo mwuga bahura nazo n'ingene zagiye zirahinduka muri iyi myaka 10 Uburundi bumaze mu njyane za politike. Sindakubesha ngo umwuga wo kumenyesha amakuru warigeze woroha kubamenyesha amakuru cane cane b'abagore. Twabiduhura n'ingorane nyinshi, nk'ubu ugasanga baradukura mu bintu twari dufitiye uburenganzira, bakavuga ngo wowe ntugenda uherekeza umukuru w'igihugu hanze, ngo kubera ngo ntiwoshobora, ngo icuma, hari icuma twahora dutwara citwa nagra, bakatubwira ngo mwebwe ngo ntimwogishobora, ariko haba mu gihugu hagati bakabona uragishoboye. Urumva ko nkaho kwari kudukuramwo gusa. Hakaba n'igihe rero baduha ibintu ubona ko natwebwe tudashobora, akazi ko mwijoro, akazi kumenyesha amakuru ntikigeze koroha, canke naho ugasanga ntibaguha akazi kamwe n'abagabo. Nk'ubu bakakubwira ngo wewe iyi nkuru ni ya politike ntiwoyishobora, ngo genda ukore, ngo hariho ngo seminaire ku bintu vyerekeye abakenyezi, ku bintu vyerekeye amagara y'abantu, ku bintu vyerekeye abana, ngo nivyo woshobora. Urumva ko naho twari dufise ingorane. Ariko rero hageze 2015 hoho vyabaye agaheza kubera abakenyezi twarakubaguwe mw'ibarabara, twarahunze, twakorewe amabi menshi cane. Hambavu y'ivyo vyose mu buhungiro, Judithe yarabandanije gukora uwo mwuga wo kumenyesha amakuru. Aratuyagira icamuhaye inkomezi zo kubandanya uwo mwuga. Sinohava ndakubesha ngo nukubera ukunda umwuga. Hari uwo kwibaza ngo nukubera nkunda umwuga, nivyo ndawukunda vraiment, kuko nta muntu yomara imyaka irenga 30 mu kintu atagikunda. Ndawukunda pe, ariko nararavye ngihunga, nari navuze nti sinzokwigera nsubira kuvuga mw'iradi, sinzokwigera nsubira kwandika mu kinyamakuru na kimwe. Mugabo urumva ryari shavu kubera navuga nti jewe Judithe ukuntu nakoze nta kintu na kimwe kiri nakoze, umenga bampoye ubusa. Ariko iryo shavu rimaze guhera, ndicara ndavuga nti mbega ubwo sinoba mbaye gito ndawuhevye, ntaho noba nsukiye mu coze abariko barampiga, bariko baranyiruka inyuma, kubera hari naho coba arico bashaka kugira duhore
ntituvuge ibiriko biraba. Nca ndavuga nti oya sinobasukira mu cozi. Ikindi catumye mbandanya nuko jewe urabona nakubwiye ko maze imyaka igera ku 30 ndi muri uwo mwuga. Naravuga nti mbega abari inyuma yanje bobona naciye ndeka kubera ingorane nagize bovyumva gute? Sinoba ndabaciye intege, noba ndabahaye akarorero akahe? Ikindi naco numva nabona nti abandi bariko barakora, nubwo turi mu ngorane bariko barakora, reka rero nanje mfatanye nabo akantu gatoya ushobora guterera ndagaterere kugira turabe ko ibintu vyohinduka, kubera mu guhinduka dutegerezwa gufatanya inguvu tukazishira hamwe twese atanumwe apfuyemo. Nico catumye rero mvuga nti oya sindabiheba, ndabandanya naho harimo ingorane, naho bitoroshe, akagumye bagumako. Urumva nariko ndakubwira nti jewe nabonye yuko nobandanya kugira ngo mfashe abandi, kugira ngo ibihinduka bishobore guhinduka. Ntitureke ngo hagume haba ubwicanyi mu gihugu atawe ubuvuga, ntitureke ngo hagume haba ibintu vyononekara hariya mu gihugu atawe uriko arabivuga, kuko jewe mpunga narabonye yuko hariho ubwoba mu gihugu, hariho ibintu bibi bikibandanya, ubwicanyi bwarabandanya. Urumva tubihoze twaba turiko dusukira mu coza bariko barabikora bibaza ngo ntawe uriko arababona. Mu gusozera aratanga ubutumwa kugwaruka cane cane abigeme canke abakenyezi bifuza kuja muri uwo mwuga wo kumenyesha amakuru canke abasanzwe bawukora. Abakiri bato bacinjira mu mwuga cane cane abakobwa, abana b'abakobwa, nukuri je ndabahamagarira kuza mu mwuga. Abarimo nawo bawubandanye, erega akagumye bagumako. Ni umwuga utoroshe, uragoye, mugabo ntitwoca tuwuheba puota. Ni umwuga mugabo kandi naho utoroshe wumva umengo uraguha agaciro, uratuma uvuga uvuze ibintu bigahinduka, ukabona uwavugiye umuntu baramukuye mu gasho bari bamufunze. Iyo uvugiye umuntu ukabona ararenganuwe, mukuri biraryoshe cane, ucubona hari ikintu uriko urafasha muri sosiyete y'u Burundi. Rero ndabahamagarira kuza, na cane cane ko tubona n'ubu mu bimenyesha amakuru abakenyezi baracari bakeyi cane. Ni umwuga urimwo abagabo benshi cane kandi ari nabo bafata imyanya ihambaye ifata ingingo. Abo bakenyezi rero nibinjire babe benshi kugira ngo turabe ko twokwisununura hagahava abana b'abandi batwara ibimenyesha amakuru, kandi n'ibibazo by'abakenyezi bikaja habona, kuko gushika ubu naho dukora yego turakora, hari ibibazo by'abakenyezi tudakorako. Nk'ubu wonsigurira gute ku kibazo c'itorana ry'abakenyezi n'abigeme kidasakara mu ma media yose, mu bimenyesha amakuru? Ni ikibazo mpuramutima burya, mugabo nta kiriyo. Ni kubera iki? Ngira ngo ni kubera petete abakenyezi turiyo tutagishira habona cane. Rero je nifuza ko abo bakenyezi boza ari benshi, tugafatanya ibibazo by'abakenyezi bikaja habona, tukaronka n'abakenyezi batwara ibimenyesha amakuru nk'uko tubibona hanze.